munyemere ndabashimire kuba mwahisemo gukurikirana ibiganiro bya televiziyo Heritage. Hanyuma ndabahe n'ikaze mu kiganiro himbaza cyo kuri uno munsi. Tunezerewe cyane yuko mwaduhisemwo kuva mu ntango gushika mu mpera. Tubashimire cyane ku biganiro byarenganye, hanyuma tubahe ikaze no mu kiganiro cyo kuri no mugoroba. Nkuko mumenyereye na karyo tuba dufise ko kwakira aba ministers ba worship kugira ngo baganire natwe kwijanye n'ibikorwa bariko barakora kwijanye n'ubuzima bwo guhimbaza muri rusangi. Rero kuri no munsi nkaba nakiriye muri kino kiganiro ni Armel hamwe na Bijou yes ni naba adorateur bava mu ishengero ry'abagenzi. Ibitari bike turaza kuvyumva kuri bo muri kino kiganiro. Reka ndabahe ikaze baturamutse, hanyuma bana twidondora mu buryo bwagutse. Mpere kuri Armel. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Armel Ishimwe. Naheruka nkiri umusore. Exactement. Ariko ubu ndubatse. Mfise umutambukanyi umwe mwiza cyane dukundana gose. Wow. Chombo ushobotse. Yes, the power. Mwamikazi wanje tukaba dufise n'umuhungu umwe. Angana gute afise umwaka n'igice na mezi na 6. Tukaba turakwiza imyaka 3. Mwakuza mu 8 turadukwije imyaka 3. Twubatse urugo rwacu. Rero ndi ngaho nshimira Imana. Amen. Sinzi ko hari ibindi mwabonye atabije bikwiye umuntu mwanya. Okay, reka ndakubaze ni Armel musanzwe mukora iki kandi mubahe? Jewe mba muri zone Gihosha, niho sanzwe mba. Nkaba nkorera ibikorwa byanje bya misi yose kuri Université Lumière de Bujumbura. Ndacyari muri rya shengero nyene. Yes. Shengero ry'abagenzi. Yeah. Nibaza yuko hajya tuvuga paroisse canke ni nka paroisse mugabo muri terme y'ikigenzi cyo tuvuga duti ni inama y'ukwezi cyangwa cyo twita conseil mensuel de Kamenge. Okay. Wow. Hepfo y'isoko haruguru ya Centre Jeune Kamenge. Voilà. Hagati y'isoko na Centre Jeune Kamenge. Yes, kaze cyane Armel. Urakoze cyane bona. Hanyuma Armel nkiri kuri wewe abatari bake barakuzi, hari indirimbo yawe yitwa Ashimwe izina. Ego. Ya Yesu. Ego. Hanyuma ufise indirimbo zingana gute? Indirimbo mfise izanditse cyangwa izitanditse? Izisohoye zirashika kuri 10. Ko si hari haciye igihe nsa n'umuntu ariko ari hosusa ariko asubira kwiyubaka no kusubira kuronderera ikindi gisumbirije mu buryo sanzwe nkora indirimbo. Rero si naheruka gukora indirimbo cyane. Ariko ubu hari izindi zigiye gusohoka vuba. Twizera yuko zishobora kuba ziri kumwe n'amasanamu yazo ibyo twifuza. Ariko nk'ama audio yo asa n'ayamaze guhera. Tuko turaraba rero uko twobikora kugira ngo zije ku mugaragaro zifashe ishengero rya Kristo. Amen. Kangaruke namwe kuri Bijou. Okay, urashaka kutubwira Bijou ni inde yasengera he? Murakoze cyane. Hama nitwa Bijou Nahimana, nkaba sengera muri Église des Amis mu Kamenge. Ni muririmbyi waho. Yego timba na Armel murongozi wanje. Mba mu Kamenge nyene, yo navukiye ndumura mu Kamenge. Ndo muririmbyi muri worship team yo mu Kamenge. Yitwa gute worship team? Worship team konyene. Nta bizina birebire fise ni worship team konyene. Yego mugabo gimbaza no gutazira. Yego. Nuko karibu rero mwavyumvise yuko turi kumwe na Armel hamwe na Bijou bava mu ishingiro ry'abagenzi mu Kamenge. Kandi Bijou n'umwigeme.
yego nige gacha pakarongo kugira ngo uwogiriye rero niyo nabone ko yihenze. Madame wayitwa gute? Madame wanje yitwa Kelly Lakedi. Kelly Lakedi. Umuhungu wanje nawe yitwa Ishimwe comme toi. Jesse. Okay. Nathaniel. Amen. Wow. Naba turi kumwe tugira dufata umwanya duhimbaza Imana. Bon. Ndazi ko muza kugira ibihe bidasanzwe turi mu kiganiro himbaza. Kandi turahimbaza. Entre tutaratangura kuririmba, niwe watanguje ijoro ry'ubuntu. Niba ari evenement yo guhimbaza Imana aho muba muri kumwe n'abandi baririmbyi batandukanye, mumaze gukora ama edition atari make, ku buryo edition igira gatandatu mwaraye muyirangije. Ndashaka kukubaza mbega byagenze gute iyerekwa ryavuye? Ijoro ry'ubuntu turangije edition ya gatandatu. Mfucura runo musitwe muri 2001 2021 no mu mwaka 2021 kwe kwa mezi imyaka itandatu ngo twatanguye 2015 murazi bihe twari duhitiyemo vyari bihe bitoroshe muri kino gisagara hamwe n'ivyo bihe vyari bigoye amashengero menshi yari yugaye igisagara cyari kigaragara abantu vyari bigoye ko bumva boja gusenga bakamara y'umwanya kuko no mu manza tugiyeyo twese ko ari amasaha yo gutaha ageze tugasigana nayo bisa nkuko atabuzima bukiriho mu buzima bugaragara ubu bwa misi yose ukabona umengo nta ibintu ntibigenda neza kandi mu buryo bw'imwe naho arico kirongora vyose naho nyene ibintu vyari down hari chaos spirituel. Imana ira challenging acankwe iza mu buryo bwo kumbaza igikorwa no gikorera. Avuga ati ni gute wohamagarira abantu kuba imbere yanje dusenga ico ni kimwe. Kigira kabiri ni gute wohuza abantu bakaja hamwe bavuye mu mihinga itandukanye. Ikigira gatatu ni gute abo bantu baje ni gute wobaha umwanya ukwiye kandi wiyaguye wo kuba imbere y'Imana bahimbaza batazira Imana musangira ivy'ijambo ry'Imana habaho kubohoka. Ni gute ico gihe wogishiraho canke umva vyogenda gute? Biba nk'ibibazo binjemwo numva ko ari twirije riremereye muri jewe. Mafata umwanya ndiyumva nti nofata nti dufate mu gitondo hari abantu bavuga ati wabishize mu masaha mabi, amasaha y'akazi, abantu baba bari mu bintu vyabo, uvuga ati nubwo bisha muri weekend abantu bavuga ati hari manza hari iki bariko bitegurira iki, avuga ati ubishize ku mugoroba naho ahantu baraza kuvuga ati urabona ntiwaduhaye umwanya ukwiye kubwo imvo z'umutekano w'ico gihe uravyumva. Ikindi naco avuga ati wabishize kure twebwe abo muri side urabona ama bus déplacement bica bitugora. Ikindi naco wabishize ku mugoroba urabona amasaha yo kuja kwitegurira ivyo muhira abageze hakacaza rero mwene ivyo bibazo biza kunyereka yuko umengo ntibikunda, umengo ntibishoboka kubwizo mvo nagenda tanga. Amasinzo ukuntu nyene Imana inyuguruye amaso kuvuga ati nta kuntu wabikora mu ijoro, nta kuntu wabikora mu ijoro kuko nta muntu azoza mu ijoro aza kuvuga ati je ndacerewe gutaha. Umuntu aza kuza mu ijoro ntaza kuvuga ngo hari ikintu nihutira. Uvuga ati je navuga ni naje mu ijoro
nje gusenga Imana ni kuvuga ko nta yindi programme ihari nta kazi kaza kuba gahari mu ijoro kuri benshi. Ikindi naco uguti umuntu aje avuye kure aza kugira ya masaha yo kurangiza aza kuba habona aza gutaha habona uvuga nti rero kindi naco kavuga ati mbega kwiki kurive ku maveye mabona le 31 ari umenga umuntu yofata umwanya honyene wo kuja kurara mu rusengero imbere y'Imana nkawa nti lo 31 nikigaba canyuma yavuga ati oya sinorara muhira reka mfume nca mu rusengero hamanda nimba ari kigaba ati ndaja muri boîte après mbwa gatangurira nko mu rusengero nandi avuga ati oya nawe lo 31 sinoyimara ndi muhira reka nje mu rusengero ngandavuga nti rero ni gute umuntu atoza afise iyo esprit yo kumva umengo ni kuba ari lo 31 reka nje gushimira Imana kubera umwaka uheze mugabo umuntu akaza imbere y'Imana afise umutima wo kuza kurondera Imana afise umutima wo kuza kuba imbere y'Imana wo kuza guhimbaza no gutazira Imana mu buryo bwiyaguye mu mwanya wiyaguye atari ivyo kuvuga ngumva ngo turatevye ngora amasaha agavuga ati naje kujya dudevera ati nta kindi nihutira naje imbere y'Imana ni imbere y'Imana to amasaha dufashe guhera saa 3 kugeza saa 11 y'igitondo urumva ko ari umwanya utari muto ni hafi igice cy'umunsi umuntu ari imbere y'Imana avuga ati numva rero ico ikintu kije mu mutima gikomeye cyane niho kuvugana na bamwe mu barongozi banje mu bo twegeranye ntivyari vyoroshe ko organize ikintu nk'icyo 2015 ariko kubw'ubuntu bw'Imana kubera cyari ikintu kiri mu mugambi w'Imana cyarakunze kandi twabibonye nk'ibitangaza turi mu ishengero riri mu Kamenge abantu bavuye Cibitoke baraduga bakaza gusenga kandi bitari vyoroshe abantu bavuye za Mutakura mu mpande zose z'igisagara baraje mbese n'abavuye ruguru baramanutse baje mu kinotse hari ntayo umuntu yangyoheye kuri edition igira kabiri cyangwa gatatu umuntu yaje ava mu Ibubanza nkuva kuza avibubanza acaza kugakinga kiyewe agakinga kiwe kaza kagira ibibazo mwibarabara gatoka bapine kagira iki mugabo yari determine avuga ati ntegezwa kuba muri iryo joro araza nyene aba muri iryo joro kandi cyangyohe nuko yatanye igitangaza haleluya ko Imana ndayikunda mwumva ko umuntu yarinze agira ahura n'ivyago nk'ivyo mugakagira uwo mutima wo kuvuga ati ngende hajya ahantu Imana ntiyari kumureka uko rero ni joro rimaze kwigaragaza rimaze kugira impact mu buzima bw'abantu tuvuze ijoro ry'ubuntu hari abantu tutarinda kubisigurira tutarinda kubibwira amajambo menshi aca vyumva kuko amaze kubiyemo kenshi amaze kubona ikiganza c'Imana cigaragaza kandi nshima ko kino gikorwa Imana yagicishije muri jewe ariko cakiriwe n'abantu benshi ubu ntisigikorwa novuga nti ni cyamel gusa ndavuga nti nubwo ahomera toba hari ndabona ko hari abantu bacakiriye bakiriwe umutima wacu bashobora kukibandanya yaba bo mu rusengero wacu n'abatari bo mu rusengero wacu kuko ni evenement normalement iba rimwe mu mwaka tubifatanya n'amasengesho yo kuri Eglise wadojeje iminsi 40 mu mpera z'umwaka mugabo kandi ni gikorwa kitabuza ko kibera mu birindi shengero kuko ni gikorwa kirengeye ishengero rimwe ni gikorwa kirengeye ishengero rimwe ni gikorwa gihamagarira ishengero rya Kristo muri rusange atari ishengero ry'abagenzi ni gikorwa gihamagarira ishengero rya Kristo muri rusange turavyifuza kuja tumaze kuvyifuza kuja henshi ama invitation tumaze kuronka menshi mugabo nikorwa nakandi kinadusaba logistique ndende kinadusaba logistique ndende rero nico gituma bice dusanga kwabikoze gake mu mwaka kandi tugasanga tuko tubikorera mu gikorwa mu kibanza kimwe mugabo
uno mwaka nuko twari twavyifuje ariko bitakunda ariko iyerekwa dufise mbona kuko ubu ku rusengero haramaze kurengerwa cyane haramaze kurengerwa abantu baraza bakicara hanze n'abandi bakica urusengero rukuzura gushika hejuru abantu hanze bakuzurana kirarengeye kuguma mu nyubako mu mpome zine kibere kuja ahantu hanze kigakorerwa ahantu hiyaguye umwaka twashaka kugikorera ahantu hanze nko kuri stade canke hajya ahantu mu kibuga ariko kubw'amategeko ari mu gihugu ntivyakunze ariko rero turashima Imana ko turiko turabona ikiganza c'Imana mu buryo budasanzwe n'amajambo menshi. Amen. Byari bikenewe kuko urumva mu by'ukuri ko ari igikorwa ciza ikenewe mu ishengero rya Kristo. Mu by'ukuri nibaze ko kubona ishengero nivyo n'umuryango muga hari umuryango wagutse umuryango munini ushobora guhurira hamwe kugira ngo uhimbaze Imana duze amaboko wature ko Yesu ari umwami. Nibaze ko ari ikintu rumagitse signification nini cyane. Wow, reka rero juste twavuze muga reka dufate umwanya duhimbaze reka tuvive bimwe mu bihe byiza byo muri ijoro ry'ubuntu. Yes. Hallelujah. Amen. Mana tugushimiye ku bwiza bwawe, tugushimiye ku rukundo rwawe, tugushimiye ko ibyo dukora icyo turi bidahagaze ku bushobozi bwacu ariko bihagaze ku cyo waduhaye, bihagaze ku cyo watugize, bihagaze ku buntu bwawe wasesekarije muri ino si maze natwe tukabwakira. Dushize izina ryawe hejuru. Imbere yuko twe tugaragara turagomba ko we ugaragara, turagomba yuko we uboneka. Hallelujah. Umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu. Maserafi wanakuimbia, makerubi wanakuabudu mfalme. Umeinuliwa juu, umeinuliwa, 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 umeinuliwa juu. Maserafi wanakuimbia, makerubi wanakuabudu mfalme. Umeinuliwa, Bwana umeinuliwa, 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 umeinuliwa juu. Maserafi wanakuimbia, makerubi wanakuabudu mfalme. Umeinuliwa juu. Bwana umeinuliwa, 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 umeinuliwa juu. Maserafi wanakuimbia, makerubi wanakuabudu mfalme. Umeinuliwa juu. tuguhai hiro suragurimana ukiringa tuhaye
cyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa tuguhaye data tuguhaye cyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa hakuna wakufanana na Yesu hakuna wakufanana hakuna wakufanana na Jehova hakuna wakufanana hakuna wakufanana na Yesu hakuna wakufanana anaweza yote anaweza anaweza hakuna wakufanana naye ushizwe hejuru y'amajuru herezi mukuru ushizwe ahasumbama turacari muri himbaza turacari kumwe na Armel hamwe na Biju reka ngaruke kuri Armel kubera ikizina ijoro ry'ubuntu ijoro ry'ubuntu ijoro ry'ubuntu byahuriranye n'igihe nari muri uwo mwaka Imana yari yanyigishije ku ijambo ry'ubuntu igerageza kuntahuza ku gikorwa cy'ubuntu intahuza ku buntu kuri uwo muntu yitwa buntu Kristo niwe buntu amen igerageza kubinyigisha mu buryo butandukanye uko ntari ndabiziga rero iryo yerekwa y'icyo gikorwa giciriza ndiko ngendera muri iryo jambo ry'ubuntu amen ndavuga nti sinda kurondera hirya cyane hino yes niryo yes rero nahize naho ahanini ijoro ry'ubuntu ryavuye ni ikintu gikomeye cyane uvuze ubuntu tega ubuntu busigura iki nyine busigura iki ubuntu ndabivuze mu majambo asanzwe no kugirirwa amahirwe utari witeze cyangwa gukorerwa ikintu utari witeze ubwo turashobora kubwita ubuntu ariko kandi ubuntu dushobora kubusanga muri Yesu Kristo dans la personnalité de Jésus kuko Yesu niwe yenkarna ubwo buntu yatugiriye mu kibanza cyacu twarabo gupfa rubi twarabo gucirwa ku iteka ariko we aritanga aza ku isi arababazwa kugira ngo twebwe dushobore kuronka ryajuru tutari dukwiriye
ariko kubwa Yesu Kristo kubw'igikorwa Yesu Kristo yakoze twitwa baraganwa tugira uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana dusubizwa mu masezerano y'Imana urumva ubuntu dushobora kuburo twuva kandi rero muri iyo personalite ya Yesu Kristo wow ubwo buntu mu guhimbaza umuntu ashobora kubwakira akabugenderamo maze kuvuga ko umuntu ari Kristo umwanya ntushobora guhimbaza uri kuhimbaza ikindi kintu uhimbaza Kristo uhimbaza igikorwa Kristo yakoze Kristo bona data n'umwe ntushobora guhimbaza umwe ngure ku wundi dushimira Imana urumva ko birimwo kandi abantu bavuze ubuntu bacabona umengo turiko turankuraje abantu kuba mu buzima bw'ivyaha kuba mu buzima bwo kubona umengo byo tuko tuvuga ubuntu nk'igikorwa Kristo yakoze umuntu yaduhaye uburenganzira bwo kwinjira ahera hahandi tutashobora kugera bwo kwinjira mu masezerano wo kudukura ko cya gihano cy'urupfu twaronse kubw'icyaha Adamu yari yakoze rero dushima icyo gikorwa Kristo aba yakoze kandi rero umuntu arashobora kubwakira ubwo buntu umuntu arashobora kwakira Kristo ni benshi twabonye muri ama edition yose benshi bagiye babohoka benshi bagiye bakira Kristo kandi inyuma yaho tukababona babandanije amen hari indi jambo Yesu yabwiye abigishwa arabwira ati mwebwe muzogenda hanyuma hari ukuntu nzobaha amajambo yo kuvuga mwuguru yakanwa muzoronka amajambo yo kuvuga muyandi majambo ndatabura mu by'ukuri ko nivyo hari igihe usanga umuntu adafise vocabulaire ihagije yo guhimbaza Imana mu buryo buri efficace mugabo ugasanga yashobojwe guhimbaza Imana biciye muri ubwo buntu nyene eko guhimbaza Imana ni expression tugira indirimbo ni kimwe muri iyo expression umuntu ashobora gukoresha mu guhimbaza Imana ariko kandi guhimbaza Imana urumva birengeye indirimbo bishobora guca mu byo ugaragaza hanze cyangwa indani ushobora kuvuga uti je sinzi kuririmba ariko kumva mwe makubwira ati ukumva urarengewe n'ibikorwa Kristo akorera ukumva urarengewe n'ubuntu bwiwe ukumva uti je Northman ndyama hasi tu nkagaragaza yuko jewe atacondi ahubwo ari Kristo akwiriye uri kuramuhimbaza ushobora kuvuga uti jewe simbona ico nokora ukazana ishikanwa ryawe ukaritanga ukazana imodoka yawe ukayitanga ukavuga uti bijya byo kuririmba je ntavyo nshoboye ariko hari ubu n'ama expression menshi umuntu ashobora gukoresha mu guhimbaza Imana mu kwitazira iyo tuyitazira nuko tuba twibutse ivyo yakoze ukavuga uti Imana ko wankoreye kijya uri mugira neza uri mpeturuye uri vyose narondera cyangwa ikindi gihe naho ukumva urarengewe n'ubwiza bw'Imana to aho rero tuba twinjiye muri kwagu himbaza ico no kwita worship atari praise muri kwagu himbaza turiko turahimbaza duhimbaza Imana kuciri kuci sanzwiri ukagoti abati cevuga nkaba abantu bati sanzuri Mana we sanzuri Mana aho avuga finalement aho ndadekura ko uko bwira cyangwa butira ugu muri Imana amen bimera neza bitamera neza wewe ugu muri Imana tu ugu muri Imana urera jewe n'ubumwizigwa ntabumwizigirwa wewe muri kamere kawe urumwizigirwa uzi kubesha
ibikora cyangwa itabikoze urashobora kuvuga uti usanzwe uri umwizigirwa kuko fidelite ça fait partie ya nature y'Imana n'ikindi gihe ushobora kuvuga uti bwa bundi usanzwe uri Imana kandi uri fidele ariko nawe wakinkoreye rero ukabura ikindi kintu kikwemeza gusumba uti reka ubu naho ndagutazire hirya yuko naguhimbaje reka ndagutazire ni muri ubwo buryo rero urumva umuntu ashobora gukora ushobora kwiexprima rero mu buryo butandukanye ushobora kubikora mu buryo nta formule ihari yo guhimbaza Imana hari abahimbaza batekanye hari abayihimbaza baririmba basaragurika hari abandi bayihimbaza mu gufata umwanya akiyumvira muri we hariyo n'ikindi gihe rero indirimbo zica ziza ziherekeza vya bindi bivuye mu mutima indirimbo zagomba kuza ziherekeza vya bindi biri mu mutima ariko hari n'ikindi gihe indirimbo iza ikacikwibutsa ibindi ikaba nka source yo kukwibutsa ukugira neza kw'Imana kwibutsa vya bindi yagukoreye n'ikindi gihe iza ahubwo iherekeza vya bindi biri mu mutima wawe vya bindi mwema ariko arakwibutsa Imana yagukoreye ni muri ubwo buryo rero urumva ko guhimbaza Imana si ukuririmba gusa n'uburyo bwinshi umuntu ashobora guhimbaza mu Imana ashobora kwitazira. Amen. Bon, intumbero ya kino kiganiro en fait ni kugira ngo twabwire abantu tubenspire yuko guhimbaza Imana bishaka kuja hirya y'amajambo bari bafise hirya y'ikintu cyaje cyose. Okay, bijou. Okay, hari ikintu wumva wovuga mu bijanye na buno buntu mu guhimbaza. Nkuko bivuze guhimbaza ni ijambo ritekemwe ibintu byinshi cyane umuntu ashobora gusigura ego hamwe bikatunanira ukamenga ni birebire cyane ahandi ukamenga nyene biragoye ariko ubuntu ni ijambo ridasanzwe ubuntu ni ijambo ritekemwe ibintu byinshi cyane nkuko bivuze ubuntu no kugirirwa ikintu utari witeze kugirirwa cyangwa udashobora kwibaza ko gishobora kugushikira mugabo kuri ubwo buntu bw'Imana nyene hari igihe twibaza yuko hari ibyo dukora kugira ngo Imana dukorere ibinye canke ko hari naho twaba tubikwira ariko ni Imana yonyene ku mubana bwayo ikabikora ikabidukorera. Tubize muri context yo guhimbaza no kuvuga yuko urashaka kugenda imbere y'Imana gusa witegeye yuko mwemwera aza kugukoresha na cyane birashika kenshi ugasanga donc urashaka guhimbaza mugabo nta ide nimwe ufise mugabo ukumva umutima urabishatse cyane mugabo nta ide ntumenye nkuko bivuze ati guhimbaza nta formule urashaka kugenda imbere y'abantu ukaronka donc agira ama inspiration menshi imbere y'abantu ugasanga nyene mujujwe kuko Imana yo bifise ukuntu yabiteguye ugasanga nyene wabikoze neza cyane kandi bikagenda neza gose. Wow. Armel, ibanga ryo kudwebera nko mu rugo ruzi bw'ubuntu mu guhimbaza umva ubwira abariko bakurikirana ikiganiro muri uno mwanya niri icyambere se kugera kuba imbere y'Imana hama ukaba honnête sincère tuba tuje imbere y'Imana kugira ngo tuyimaske tuba tuje kugira ngo urabizi icubahiro isanzwe igifise nubwo twebwe tutoyigira tuyica cenda bivuga cyangwa ntayo mugabo ni vyiza ko igihe cyose ngombye kuvuga nti Imana uri inkuru biba bivuye mu mutima atari kubwo kubisohora gusa ariko kandi hari igihe tuzi imbere y'Imana turi mu yandi situation turi mu bindi bihe twebwe rero kenshi nk'abarongozi turongora abantu muri ibi byo guhimbaza no gutazira hari igihe mba numva ntuzuye amashimwe ico gihe mugabo mu rusengero hari abandi baje bari mu bindi bihe umwe babiri batatu
nukureka mpema akaguconnecta ku mpema iri muri ico kibanza ku mpema iri muri ico kibanza kuko tencho wakuzo umunsi numva nuzuye amashimwe nkagomba kubaza kwakwega mwese muri ico kibanza cy'amashimwe mbwa hari uwundi atashobora kugera kuri aho hantu bisaba ko umuraba ukuntu upakonekte ku mpemu yiwe ku mpemu iri muri ico kibanza kugira ngo ushobore kurongora abantu mu by'ukuri kujya ko na wa wundi ari hariya muri vya bihe ati mpimbaza Imana gute muri ibi bintu ndimo muri ibi ndiko ndacamo mpimbaza Imana gute ivyo rero kugira ngo ushireho ico kiraro gikura wa muntu hariya kikamuzana mu kirere cyo guhimbaza Imana si ibintu bavyoroshe igihe cyose cyo tumuzosanga akenshi uri kuraririmba indirimbo ukabona bakuraba bagira gute ukaza n'indirimbo bibaza ko abantu bashuba gasanga uwo munsi mengo ntiyafashe uzavuga ati no munsi nta mavuta yari ahubwo nuko utabaye connecte kuri mpemu kugira ngo akufashe kurongora neza kurongorera ubwoko bw'Imana uburyo bwo guhimbaza Imana rero haze nti wewe uje mu kuboneta imbere y'Imana ntugombe kwimaska kuko ibintu bimeze byose bimeze neza no ngo imbere y'Imana yerekeye n'umuvyeyi iyo isanzwe ibona deja nivyo indani hari ibona ibyina kandi ico nshima nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twebwe ntituzi gusenga ariko mpemu w'Imana azi ivyo data akeneye niba dusabira ku Mana ibikwiranye n'ivyo Imana isa hepfo agacavuga ngo atunihira iminihitovu rero nukuza gusoka ba dispose imbere y'Imana ukarekera mpemu yera akikorera amen ico kibana amajambo akomeye cyane turiko turasa n'abaja kurangiza ikiganiro imbere yo kurekura Ahmed yandirimbo yawe turayishaka nashimye izina rya Yesu mbega bon watubwiye ko izindi ziriko ziraza ziri ko muri 2022 2022 ngira ngo izotsa ndabishaka no muri 2021 bona mvuge nti igihe Imana ibishakiye ni igihe cy'Imana nicyo ciza gusokoza kuma zisohoka kubinshi nta sivyo nkihamera jewe ariko igihe kigeze ko numva ko ishengero rya Kristo rikeneye ubutumwa mu ndirimbo cyangwa rikeneye indirimbo zoza zifasha bituzobisha kumugaragara na cyane ko muri kino gihe by'ukuri ishengero rya Kristo mu Burundi rirakeneye indirimbo zo guhimbaza Imana z'abarundi kandi nkanatera n'intege n'abagenzi banje b'abaririmbyi tugerageze duhimbaza Imana mu Kirundi mu muco wacu mu ndirimbo zacu kandi turashoboye kwandika nimba bidusaba uburyo tuburondere ariko ishengero rya Kristo mu Burundi naryo rigire identity important rero ndabibwira abandi nanje nibwira n'umutwaro muri kino gihe kuko uraja mu rusengero ukumva mu ndirimbo zose zaririmbwa aho hantu nta ndirimbo z'abarundi zaririmbwe nga nanje nkagaruka abantu ne kume ngo je ndazumva zisohoka ziherera he ngira
noce ntera nakamo n'abadukurikirana ishengero rya Kristo mu Burundi bige guha agaciro no gukunda ivy'iwacu natwe ko nubwo noje notera kama biwacu bakabandanya bazisohora begenzanje ishengero ritaraduha ikibanza abaririmbyi bagenzi bacu batarakira je ninayisohora ikaririmbwa mu ishengero ry'abagenzi gusa naco vyo bimaze ariko we muri GGC uci uyifata ukayiririmba uwundi muri Vivant akayiririmba uwundi muntu ze ishengero riragyakira kandi kujya baja kuri YouTube barondera za babandi ubu bazohinda vuga ati hari abandi tumaze igihe twumva reka turondera biwacu natwe tuzumviriza kuko nawo bazisohora izo ziririmbwa kino gihe naza ko nta ugira eforo nyinshi zo kuzibigisha ariko bo barazirondera iyo ziri muri za YouTube na hehe bakazimenya rero no batera kamo bantu mudukurikirana mu indirimbo zacu zirahari indirimbo z'abarundi nziza zo guhimbaza Imana zirahari genda muzumvirize kujya mwumvirize z'ahandi zo mu bindi bihugu mukazikunda hari n'izihari z'abarundi izyo dukunda kwitwaza ngo nta majambo arimo zirahari zifite amajambo kandi zo gufasha guhimbaza Imana mu mpemu no mu kuri zikakugeza ku kindi kibazo nuko tudakunda ivyacu rero barundi kazi dukunda ivyacu dushigikire abaririmbyi bacu dushigikire indirimbo zo guhimbaza Imana z'abarundi kuko zirahari kandi ni nyinshi amakorale yacu aririmba ni menshi kandi arahari yakure ritaje murayabona murayage rero ubutumwa bukomeye ubutumwa bukomeye kandi nawe bw'abaririmbyi mwumve ko mubishire mwo effort mubishire mwo effort kujya bari abandi basohoye indirimbo mu ndwi imwe muba muyiririmbye mu rushengero mukagomba kuyigisha ishengero ryose mwumve yuko na Bonaventure asohoye indirimbo yiwe tuyirondere tuyiririmbe ufite album ya kabiri igiye kuza tuzikoreshe mu mushengero rw'Imana ntizigarukire mu kudandaza no mu kugira gute turengera ikibazo c'ama-views nibiki ahubwo tuzishire mu rusengero rw'Imana zikore twubaha umutwe dukomeze umubiri wa Kristo no rusengero rwa Kristo. C'est ça. Exactement. Uvuze ikintu gikomeye cyane. Yeah. Muzukuri nibaza ko ni message beneyo irikira bashikira. Yeah. Urakoze cyane. Bari ibintu byiza kwakira abaririmbyi kugira ngo bashikirize ubutumwa nk'ubu kuko muzukuri turiko turubaka igihugu. Nivyo n'ishengero riri hano mu gihugu n'ibyo duherako. Rero nibaza muzukuri ko ico kintu kiratahurika ya umubiri wa Kristo hano ifo kugira identité mu ndimi zacu kuko Imana yaduhaye ururimi Imana yaduhaye umuco ifo ko uwo muco ugaragara mu yindi mico iri kirahimbaza Imana. Yes, turirimbire ya ndirimbo hashimwe izina ya Yesu. Yangiriye mugishingo igihano canje gihagawe kuri we niho nubakiye kuko ari urutare rutanyiganizwa yangiriye mugishingo
murakoze cyane twari twishimye kumarana mu mwanya nk'uyu nije ndabashimiye cyane amen ko mwashuye ko ntirite yo gusubira kuza muri no nyubako yanyu byari byiza cyane y'amavuta amen y'ubuntu amen kandi turabakunda heritage murakoze cyane tumaranye igihe kirekire tugenda cyane kandi ntabwo turahemukiranirana amen twagumye dukorana neza muri byose kandi ndabashimira amen aho natanguriye naho ngeze ubu heritage nanjye nibifisemo uruhara ibikorwa nkora byose tubona mubishigikira amen rero ndabashimiye n'abayobozi aho bari hose ndabashimiye cyane murakoze cyane murakoze namwe byari iteka twakoranye ikiganiro cyiza ndibaza cyiza cyane yes Bijou kaja mu kanyuma nanje ndabashimiye gose kugira amatwi yumviriye ko umurongozi wanje burya tugendera mu butare y'uburongozi yaronse nanje ndashikirwa kandi pastor wacu dusa pastor babiri mukuru mukuru yitwa Parfait ni Gustave Gustave ego niba turongoye hama ndabashimiye cyane nanje ndanezerewe kuba hano hantu ubwa mbere shika muri Heritage TV ngabo ndibaza ko atari rya nyuma ubwa mbere ngabo ndibaza bizoza kandi bizogenda neza cyane turi nyuma na twebwe mari dushobotse bizogenda neza gose hamwe akoze kutwiyumvira ko Imana bahezegere cyane twaneze kuba hano hantu Imana bagire neza amen reka nshimire namwe mwese mwari kumwe natwe kuva mu ntango gushika mu mpera ikiganiro himbaza cuno musi tukirangiza ngaha ariko abantu mwese mugende mu kurikirana ikiganiro kuri YouTube no kuri Facebook ni Heritage TV Burundi mu like mu comment mu partager kugira ngo ikiganiro cyaguhezagiye gishobora guhezagira n'abandi